Mu ncuro yaryo ya mbere ishirahamwe Tunajari Company Limited of Burundi ryarungitse abigeme n'abapfasoni 12 gukora akazi mu bihugu vy'Abarabu, bakaba buriye indege kuri wa 27 Ntwarante umwaka wa 2024. Bukuru Antoine Idrissa, umuyobozi nshingwabikorwa muri iryo shirahamwe, avuga yuko imbere yo kubarungika babanza kubaha inyigisho zitandukanye harimwo n'izo gukunda igihugu hamwe n'izizobafasha iyo bagiye. Ishirahamwe ryacu dukurikirana umuntu bakigenda, mbere yo kugenda turabanza tukamutegura, tukamwigisha imico n'imigenzo mu bihugu by'Abarabu, tukabigisha iby'Abarabu bakunda n'ibyo badakunda, tukabigisha ico carabu kugira ngo agiye hariya abashe kuvugana neza n'umukoresha wiwe atangorane zihabaye. Inyuma yaho duhejeje kubigisha iyo mico bigenze mu bihugu by'Abarabu, turashiramwo n'inyigisho zo gukunda igihugu no kugikundisha abandi aho bagiye. Izo nyigisho turazishimikirako cane kubera iki? Benshi baragenda bakibagirwa agaciro k'iki gitabo cy'inzira igihugu kiba cyarabahaye, iyi passport. Benshi aho kugenda baba abaserukizi beza b'igihugu cacu c'u Burundi, ahubwo hari abagenda bagira iki? Batavuga neza igihugu c'u Burundi kandi aricyo cyabahaye kino gitabo cy'inzira. Rero tureza tukabigisha kugira ngo bagende bavuga igihugu c'u Burundi aho bagiye, kuko imico n'imigenzo bagenda bakagira bageze hariya niyo shusho bazoboramwo igihugu cacu c'u Burundi. Uko bagiye bakaba abakozi beza, bakavuga igihugu cyiza, aho bagiye bose bazohurumbira kuvuga ati kino gihugu cyavuyemo bano bakozi, reka natwe kino gihugu tukigendere, cyangwa se reka ahubwo kino gihugu aba aricyo kiguma kiduha abakozi bivanye n'injya nabo turungitse bagenda bakivuga. Rero turabategura cyane, tukabigisha inyifato bazofata bageze hariya. Idrissa amenyesha kandi ko babakurikirana kuva bagiye gushika bagarutse, agatera kamo n'abandi kuja kwitura amashirahamwe abijejwe. Aba bigeme bahejeje gufata urugendo, mwabonye akanyamuneza bagaragaje, nkaco nk'ishirahamwe twaribarungitse nka Tunajari, twebwe umunezero tugize umunezero mudasanzwe. Akamo twotera abarundi n'abarundikazi cyane cyane abigeme, murazi mu bihe biheze byakorwa bitari mu muco, abagenda bakagenda baciye mu bintu babi, bakagenda nk'abanyagano ntibagire ikibakurikira, bagafatwa nabi. Ariko ubu leta mbyeyi yacu, leta nkozi yashizeho uyu mugambi w'amashirahamwe kugira ngo abarundi n'abarundikazi bose bazoze baragenda bafise ikibakurikirana, bafise ikibavugira, kugira ngo ntihagire ingorane bazohura nazo. Rero duteye akamo abarundikazi bose cane cane bavyiyumvamwo baje kurondera ubuzima. Rero turabararikiye, bimwe bahora bumva yuko abagenda bagiye gufatwa nabi badafite ikibakurikirana, turabararikiye abarundikazi bose bavyiyumvamwo babishaka yuko bokwitura amashirahamwe ajeje kurungika abantu hanze biciye mu muco, kugira ngo nabo baje kurondera ubuzima. Bamwe mu bagiye gukorera muri ivyo bihugu bemeza ko inyigisho bahawe bazifashe nka nkama, ko bagiye gukora bisunze amategeko. Tugashimira kampuni yacu Tunajari, tugashimira n'igihugu cyacu cyabidufashemwo kugenda mu mahoro n'umutekano ntangere. Nkaba ndavyishimiye cyane, kandi baraduhaye impanuro nyinshi, batwigishije byinshi, tugende dukorere igihugu, tutazomara amazi igihugu. Tukaba twararonse inyigisho kare baragenda batize, ubu tugenda twize, turazi icarabu gike gike. Uno munsi mukuri sinzowibagira, mfise umunezero sinzi n'ukuntu nobivuga. Nabirindiriye kuva kera, muga n'umunsi byashitse, irya tariki Imana yari yasinye birabaye. Ndashimye kandi mfise umunezero, nabo turi kumwe bose ngaha anye turi happy kabisa.
Uko kuja gukorera mu bihugu vy'Abarabu biciye mu mashirahamwe ni umugambi mushasha waje kugira ngo abaja muri ivyo bihugu bakurikiranwe neza hisunzwe amategeko, ntihagire abarenganwa canke bahohoterwe nk'uko vyahora biba mu myaka iheze.